mwese bakunze urubuga rw'intara ya Gitega turampije twongera tubaha ikaze. Ubushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi n'iyinjira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu vy'akarere k'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama bwaratunganije inyigisho kugwaruka ruhurikiye mu migwi ndangakaranga y'Igitega kuri wa kabiri igenekerezo rya 29 ruheshi 2021 mu ntumbero yo kuruyagira biciye kubakura mbere kungene Burundi bwari bwohe ku mico n'imigenzo myiza yaranze basogokuruza kugira ngo bayitsimbataze. Mu nyigisho zatanzwe na Jacques Mfa yo kurera yahoze arongoye ikigo ndangakaranga imyaka 45 yamenyesheje ko ukubaha ugufashanya hamwe no kuramukanya ari bimwe mu migenzo yaranze basogokuru ariko muri iki gihe iriko irata agaciro kandi yari ifise akamaro kanini mu kubaho kw'abarundi. Afise urubanza rwo kubaka inzu yarararitse ababanyi inshuti abagenzi nabo bukeye bakamwitaba bakaza bagasanga yatetse agakora hajya ku musase bakicara bakivuna umusase. Murumva ko hari imigenderanire ikomeye cyane, hari ibintu byahuza abarundi. Hariho igikorwa kandi nibuka nuko nk'ubu umuntu yashayishije inka yashaye, sinzi ko muzi inka yashaye cyari cyo. Murabona nk'inka n'igikoko gifise ibiro byinshi yagiye kuragira ku mucamo hanyuma inka igashaya, ababanyi bose baraseruka bakaza bakamufasha kuyishayura. Ikindi nibuka ni gusaba umugeni. Umuntu ajya gusaba umugeni ntiyagenda wenyine, yararondera ababanyi inshuti abagenzi bakamufasha kujya gusaba. Mbere no ku munsi w'ubugeni niho baba bari, nibo bategura urubanza, nibo bamufasha nibo batamba. Urazi ko hariho umuco wo gutamba, bagatamba imbyino z'ubugeni, nibo bamufasha kuko kenshi urumva yaba ari umuntu kumbura ageze mu zabukuru, abakiri bato nibo bamufasha gutamba. Hanyuma ikindi novuga, hariho umugenzo wo kubandwa, umugirwa wo kubandwa. Nta wabandwa wenyine kuko bavuga ngo iyo uwandwa wenyine wabura umusazi. None ntibyashoboka kuko kiranga yaba ari kumwe n'ibishegu, akaba ari kumwe n'ibihweba, akaba ari kumwe n'ababanyi bakaza kumufasha gusenga Imana baciye kuri kiranga, ibyo bita kubandwa. Hanyuma uwundi mugirwa wari uwo kubyina amahasa. Iyo mu muryango habaye bibarutse amahasa, serugo yaratuma ko abiwabo b'umugore, abiwabo b'umugabo nyene, inshuti abagenzi naho baba bari kure bakaza bakamufasha kubyina amahasa. Kubera iki bavuga kubyina amahasa? Bavuga yuko iyo umuntu abyaye amahasa niko ko haraba umunezero mu muryango, kuko umuryango waba wungutse. Mugabo bavuga ko atari ikintu cyiza cyane mu muryango, wategerezwa kumaramariza ayo mahasa, bakayabyinira, bakazana ibintu byinshi, uri ntama nyamweru, bakazana ibifungurwa. Hari imigenzo rero myinshi
uwo munsi wo kubyina amahasa. Murumva rero abarundi kubona kera narindi bamye bafashanya mu buzima busanzwe, mu buzima bw'imiryango. Ivyo rero nariko nerekana ukuntu abarundi bafashanya, imigenderanire bari bafitaniye hagati yabo n'imigenderanire bari bafise hagati yabo n'abanyamahanga. Ariko hari ikintu nibagiye kubabwira ko mu migenderanire abarundi bari bafise n'abanyamahanga, abarundi kera bari abantu bataguma muri iki gihugu gusa. Muribuka bavuga bati umwonga, iyo umuntu, muribuka kera abarundi ko baja imanamba, barabivuga kuja imanamba no kuvuga baja muri Tanzania, bakaja i Buganda, bakagenda muri Kongo, bakagenda kenshi je narababonye mu ntango nkiri muto, bagenda batwaye ikembe, bagenda baravuza ikembe kugira ngo ntibananirwe n'urugendo. Aho nciye ku mayange ku migenzo imwe imwe nabonye y'abasokuru ishobora kubafasha kwiyumvira kubaka igihugu ciza ubu no gutegura kazoza k'iki gihugu c'u Burundi. Hanyuma hariho umugenzo nari nibagiye kubabwira wari ukomeye cyane, umugenzo wo kubaha ubwa mbere abo muri kumwe, ni ukuvuga ababyeyi ubwa mbere, kubaha abo mungana, kubaha abatware. Keraho nababwiye imico ine y'abantu yatwara igihugu: abatware, abarongozi, abatware, abaganwa, abami. Aho hambere rero batwigisha yuko abo bantu tububaha. Hanyuma batubwira kandi yuko twubaha kandi tugafasha umuntu uwo ari we wese dusanze ku nzira. Hariho ikintu nibuka batwigisha cyane: kuramutsa uwo muhuye wese, utamuzi cyangwa umuzi, uhereye ku mutegetsi. Sinzi abubu ndabona murahura ukabona irabiye hirya aho ugira ati mwaramutse bwakeye, amahoro. Uwo wari umugenzo mwiza cyane, kuko iyo umuramukije ntashobora kubura ikintu agufasha cyangwa wowe umufasha, kuko uramukije umuntu bituma mushobora kuyaga. Namwe rero icyo ndabifurije nuko uwo mugenzo mwiza mwawushira imbere, mwawukurikiza, hanyuma n'iyindi mico, n'iyindi migenzo myiza nabashyikiye ko muze muyigendere ko, mwubake Uburundi bwiza, Uburundi burangwa n'amahoro, burangwa n'imico kama. Murakoze.
kubwa Silvestre Sindayihebura umuyobozi w'imico kama muri ubwo bushikiranganji ngo ugwaruka ruraba vyinshi biciye ku matelefone canke kumbonesha kure ariko ngo rukwiye kudashira ku ruhande imico n'akaranga vy'igihugu c'u Burundi. Silvestre Sindayihebura yasavye ubwo gwaruka kwijukira imico kama mu kuyikingira ndetse no kuyiteza imbere aho baherereye mu kibano mu kwerekana agaciro kayo. Igikorwa cyo biciye ku bantu b'abakurambere bafise ivyo babonye mu kahise, babona ivyo babonye mu mico kama kugira ngo abo bantu bagire ico batekereye, kugira abo batama n'abatamakazi bagire ico babwiye ubwo gwaruka ngene Burundi bwari bwubakiye ku mico kama, ngene Burundi bwari bwubakiye ku migenzo myiza, imigenzo yaranga basokuru. Kandi iyo migenzo natwe tukagomba yuko ugwaruka kubandanya rutsimbataza, kandi ariyo migenzo nyene igihugu cacu cubakiye ko n'iterambere mbere rishingirako. Nico rero nico catumye rero integuro iba kugira ngo muri iyi minsi ugwaruka cane cane tubicishije mu migwi ndangakaranga turabe ko iyo migwi ndangakaranga yobandanya ko naburya yabikora, ariko tuyikaririza ubwenge igire nayo nico ishingiye ko yumve yuko ivyo kirakora ko ari imigwi ndangakaranga ibandanye tsimbataza iyo mico, iyo migenzo myiza yamiranga basokuru, iyo igihugu cacu cubakiyeko, hama nabo babandanye bayikomeza mbere inateko mbere nayone igire ishingiro, tubone yuko n'urwaruka rwacu ruriko rubatuma bumva neza, rutahura neza ko imico n'imigenzo myiza yamiranga basokuru ko nabo boyitsimbataza bagaheba ijya migenzo tubona. Yego ntituvuge ngo bayihebe, mugabo kuyifatanya, mugabo babikore bazi yuko aha uruhara runini ibice binini boshya kugwaruka imico yacu y'abasokuru twamanye, kandi ariyo nyene izigama ari ibungabunga mbere y'igihugu. Urwaruka rwacu niturubujije ko bohurumbira imigenzo y'iwacu gusa, kuko urabona igiterambere ryaraje, iterambere turerahora mu telefone, mu mateleviziyo, barabona ibintu byinshi bica kungurukura ku bihinga ngurukana bumenyi. Ivyo n'iterambere niho rigitembera rigeze, mugabo natwe bwe tugomba yuko naho bubaye ivyo biko biraba, mugabo bitotuma tushira iruhande, kugwaruka rwacu rutoshira iruhande imico n'imigenzo yamiranga basokuru, kandi nico ibihugu byose bishingiye ku mico n'akaranga byacu. Nico gituma rero tuvuga yuko ugwaruka naho hariyo ivyo bintu biva hanze, ko nabone bo kumva yuko bijako cane gose ngo bibagire imico n'akaranga yamiranga basokuru, ahubwo nabone ko bokomeza, ahubwo bakana cane cane muri iyo migwi ndangakaranga bahurikiyemwo, ko nabo babandanya bateza imbere iyo mico n'akaranga yamiranga igihugu cacu. Yumva rero ni ibintu rufatane rubibiri, ntibobiheba kandi ntiboheba imico yacu, nongeye ngo bahebe n'imico y'igihugu y'isaha igeze, mugabo byose boheza bakaraba ngena bonyene bakabona bati ivyo zose hari kiruta ikindi n'ikihe, ni imico n'akaranga yamiranga abasokuru. Mu ntango nuko gikorwa cyari gitegekanijwe no kugwaruka rw'abanyeshuri, mugabo ntivyashoboye gukunda ko dushobora kubikora mu ico gikorwa kugwera kugwaruka. Twasanze iminsi twari twateguye, twasanze kugwaruka ruri mu bibazo, hanyuma tugiye mu bijya mu dusanga batubwira yuko abana bamaze gutaha, ariyo catumye mbere naho ni izi nyigisho zari zitekanijwe ku banyeshuri. Rero ko bagiye mu buruhuko, ubushikiranganje burabifise intumbero ko turi kumwe n'ubushikiranganje bujejwe indero, hakamara n'ubushikiranganje bujejwe gwaruka. Ndibaza yuko muri iyo buruhuko uzoja hamwe, kandi noneho menga hari intumbero izohabitangwa kugira ngo ugwaruka rwacu bashoboye kubafasha, abananye baho inyigisho. Hariho abazo cyane cyane nka mu bisagara biyoroshe, eka mbere no mu makomine, amakomine yamabahamagarira kuja hamwe bakaja mu bikorwa rusange by'iterambere, gutyo hariho message ubutumwa buca butangwa, gutyo mu ntara ugasanga hari ibibuga abana bariko barakina, bariko barabigisha inkino, ahubwo twahamagarira muri ivyo bikorwa byose bizokorwa mu makomine, mu ntara,
yuko bovyitabira ku bwinshi kugira ngo bizobafashe bibunganire baruhuke mu mitwe mugabo kandi bariko barafasha n'igihugu cyane cyane nk'ivyo bikorwa rusanga amakomine azobahamagarira sinubushikiranganji bw'indero gusa n'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu umutekano twebwe rero tuzoterera agacumu k'ubumwe kuko kugira ngo ubwo rwaruko rwacu ntiruje mu bintazi ntiruje mu nwirumogi canke mu zindi ngeso z'ubuhumbu ahubwo babandanya ahubwo bagamburukira leta mu bizobatuma kandi biriho kandi bivyo bikorwa nyene vy'iterambere muri ubu ruhuko basanura igihugu babandanye baterera mu iterambere ry'amakomine naho n'uburere baherereyemwo gutyo rero nibaze yuko bazoheza bagagaruka ku mashuri bafise nabo ico baterereye kandi babona ko nabone batagiye muri vya bindi byo bibasamaza by'ibintazi ahubwo nabone bazobona kuba ubwo buruhuko bwabagiriye ikamaro mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Turashimye kuba mwadukurikiranye, ntimwibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.